uri kurumva progression cyo bashaka bo mugabo rero hari ahantu hamwe hababiriye ibamba Fizi Fizi na Baraka Fizi na Baraka ni gisigara cy'u Burundi ni FDNB ni WAFARDC ni Wazalendo rero bakontorora ego sivyo mugurumva ko bagira amatentative rero no munsi bagerageje kugaba igitero muri Bijojo urumva iyi ni village yitwa Bijojo aru nukuri bantu baragiramiwe yes nibemera bamanika amaboko neza cyane aha muri Bijojo bavuga ati barabukirije ku muriro kugeza naho babasubiza inyuma urumva barabasubiza inyuma basubira mu misozi iyo baje baturuka namwe bati umugabo arakubitwa kaburi saganyirizo gushika naho yitabaza abantu yamye yima kwima gusega bo wima sibyo yego ni kangahe u Rwanda bwihakanye rede tabara ko rutabaza none ubu ntibariko barakora ubu ntibariko baragabana ibitero ubu ntibariko baragerageza guhungabanya umukongomani sivyo tentative rero niyo kugira nti ushaka kuza uvira niyo nabona yuko nimba bagize ngaha muri Bijojo tentative no gushaka kuza uvira mugabo hariho ahantu bitwa Baraka na Fizi aha kabisa haanya ni kwa kuntu ikiraro ushira ikiraro kitagushikana uvira ubasi nurukuta ego rero ngaanya Tshisekedi yaramaze gukomeza bakubwira nti Tshisekedi ari tayari yo gukora investissement yose ishoboye mu gisirikare kugira ngo ubusugire bw'igihugu ubusugire bwa Kongo bofete bagire ico bita bagwanye ico bita agression y'u Rwanda agression rwandaise kadete kunyene urumva bariko bakora ibishoboka byose kugira bagwanye agression rwandaise urumva niyo mpamvu Tshisekedi ari karageza ku investissa ibishoboka byose Skovia nagende ngaha iremera turaba Skovia nagende Baraka turaba ibintu n'amapleva bereka ko byose byamaze kurangira bamaze gukubitwa bamaze kurangira era no musi rero muri kare naho yariko bari imigwano ikomeye cyane kubera ko ubunye bakubwira ati nta sagandirizo no gukubita impande zose zine zigize atakubabarira urumva no gukubita impande zine zigize Kongo aha kare rero hariko habera ubu imigwano mu buce bushika bune aha muri Katare Tushunguti Nyamugari hamwe na Kivoka aha niho hariko habera imigwano sivyo bakubise intuzenya imwe muri Karihe barakubita abandi bace bagenda muri Minembwe. Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien, Céline Carlene et Allo. Comme d'habitude, Miss Marcel Guamenye Musumeno Maso Inyana. Yes. So guys, mbere yuko nja mu vyunguka, mbere yuko nkora ibindi byose reka mbanze nakire umusesanguzi wacu John Mabu, welcome. Yes, karamutse abantu bose badukurikirana abari mu Burundi. Hanze y'u Burundi ni kwa kundi nyene ni mwaramutse namwiriwe. Yes. Biravana umwese naho aherereye. Ego. Biravana umwese naho aherereye. Nongere ndabasabe ko tumaze kuba umuryango wagutse cyane umuryango munini. Basabe bakore abone na subscribe. Hama bagende mu kibanza dusanzwe tuganirira muri cyo commentaire. Kubera ko iyo mugiye muri commentaire biradutuma dukorera ku vyumviro vyanyu. Neza. Kubera ko urazi ko ushobora gukora ikiganiro kubera ama commentaire y'abantu. Ego. Ziya commentaire kabisa ukazikorerako. Ibintu byiza cyane. Ego. Nawe ndamutse Alu. Merci beaucoup ndanje ndakuramutse cyane. Ubuzima bwiza wavyibushe na cyane cyane none gashaho bani ifite umutima mwiza gatanze go. Yes. Arabavuga ngo ibi murimwo ni bon. Ariko ni sawa ni bon. Uraza ko abantu wese mumeze neza badukurikirana. Batameze neza kote spirituel no gusenga. Yego. Batameze neza kote ya finance no gukora cyane. Ukamitsa ko kabisa. Nubwo uri kurabona no munsi bitari ko biragenda neza uragumiza kugakora ejo bishobora kugenda neza ugasanga ibintu ni sawa cyane reka rero turondera agafaranga reka rero tubanze tuje mu byunguka kabisa nkuko bisanzwe tuje urukundo tangawizi
iminsi yose umuntu ndababwira urukundo tangawizi n'akanyobwa karyoshe cyane, n'akanyobwa umuntu wese yihereza atagira n'urukundo. Babandi rero batazikoresha uca umenya akoresha w'intwereye urukundo tangawizi, urukundo ruceretse sekara muri wewe. Reka tubwirwe kuri tubabwira tubaha na adresse yaho dukorera. Urukundo tangawizi kwa ndakunganira akanyobwa kanyweye kanyweye kabisa, urumva ko hariho difference n'izindi tangawizi. Je nabo ndabivuga bakavuga ngo kubera umuntu abari karamamaza, ariko ugakeneye twandikire, twandikire ndazi nuzogaye. Ya dukorera ni hehe? Ni mu Ngagara muri quartier industriel. Kanimero ni 65 733 132 neza cyane. Kaburi umudandaza ukeneye kuhereza rukundo tangawizi, welcome. Abakarito yose wifuza turaguha. Nitubarandire rero murahejeje kumviriza aho mukura akanyobwa. Rero iyo kurafata akanyobwa uci wongera ukumviriza n'amakuru. Urashobora gufata akarukundo tangawizi uri kurarikira ibyo tubashikiriza. Uteramiye kwa rukundo tangawizi. Nitubarangire rero M23 twigwaneho na Red Tabara na FNL bagiye hamwe. Nzabampi bariko bagaba ibitero aho bita muri bijojo. Burazi yaruko ari muri bijojo, ni muri bijojo ntavyo nzi. Burazi ko ubusite bwo muri Kongo, twe ntituba muri Kongo, ubwo abantu bane baritubwira ingene babivuga ngavyandika uko nyene. Burazi ko burya ahantu hari babiri haje wa gatatu hacika induru. Neza cyane. Urabona ko M23 mu mitsi idashobora gucika induru. Ashana nyinshi. Ubunya ibiharuro byaduze, M23 yiyongeriye ko Red Tabara, yongera ko FNL. Urumva? Mugaje nabo ndabivuga abantu ntibafise intego imwe cyane, ntibafise objectif imwe. Ibyo nama nabivuze, urumva? Abantu kugenda gusa ku wenze umwanya. Rero aba bantu bose coalition, reka ndetse coalition ya M23 bahijije kumanuka ahantu vuze hitwa Bijojo. Muri Bijojo. Ahari uri Bijojo niho hariko harabera intambara. Nibutse abantu ko ubu turi ku murongo w'urugamba. Sivyo? Ubu turi guma dusasangura intambara iriko irabera muri Kongo, kubera ko hari abantu baba bakeneye kumenya intambara aho zigeze. Nababwire ko izi ntambara ziriko ziraba abantu ntibitege ko zigiye guhera ubu. Ibyo reka turindire, kubera ko numvise ko hari amakuru, hari igihugu cemeye kwakira ingabo za FDLR. Reka twumve mbega FDLR niyava muri Kongo ikagenda ko FDLR bavuze nti u Rwanda rwamagwitwaza FDLR, ni navyo Edouard Bizimana yavuze. Amabitwaza FDLR baragira ni amasezerano avuga ati FDLR rero reka bamwe tubasubize mu Rwanda, abatemera kuja mu Rwanda arabikindi gihugu bajamo. Sivyo? Reka ni agenda hariya ikibazo cha FDLR kizoba gikimutse. Sivyo? Hacasigarisha abanyamurenge naco twama twakivuze. Urumva? Ubwo kuvuga rero bahije kumanuka muri Bijojo. Abari Bijojo bagije kumanuka. Rero Bijojo abantu batahazi neza, namendara kuri carte. Ni ku birometero bikenya uja i Remera. Iyi nayo Remera iri kuri ico bita RN5, Route Nationale nimero 5. RN5 apani yo mu Burundi wacu, RN5 yo muri Kongo. RN5 rero iva ahiremera ikaca mu Banyamurenge, Iminembwe, ikaja za Fizi, za Baraka, ama Uvira. Urumva? Uri kurumva progression cyo bashaka. Mugabo rero hari ahantu hamwe hababereye ibamba. Fizi na Baraka. Fizi na Baraka ni gisigara cy'u Burundi, ni FDNB, ni FARDC, ni Wazalendo rero ba control. Sivyo? Mugurumba ko bagira amatentative. Rero no musi bagerageje kugaba igitero muri Bijojo. Urumva? Iyi ni village yitwa Bijojo. Aru. Nukuri bantu baragiramiwe. Niwemera bamanika amaboko. Muri Bijojo bavuga ati barabukirije ku muriro. Kugeza naho babasubiza inyuma. Urumva? Barabasubiza inyuma basubira mu misozi iyo baje baturuka. Aya namakuru rero hari namakuru amantene yacu
ari muri Kongo adushikiriza ko twifite wazalendo hariya baduha amakuru muri kanya apana bya makuru bya bimenyesha makuru byo mu Rwanda bishikiye M23 bitanga amakuru ngo harafashwe atari ibyo byo kuri twabivuze kenshi kino kirobere bamatse kugica intege urabona ko ubu naho kigeze kwifashisha Red Tabara kikifashisha FNL ku mugaragaro ntabwo bati umugabo arakubitwa akabura isaganyirizo gushika naho yitabaza abantu yamye yima kwima gusega bo wima sibyo yego ni kangahe u Rwanda bwihakanye Red Tabara ko rutabaza none ubu none ko barakora ubu none ko baragabana ibitero yego ubu none ko baragerageza guhungabanya umukongomani sibyo tentative rero niyo kugira nte ushaka kuza Uvira niyo nabona nimba bagize ngaha muri Bijojo tentative no gushaka kuza Uvira mugabo hariho ahantu bitwa Baraka na Fizi aha kabisa haanya ni kwa kuntu ikiraro ushira ikiraro kitagushikana Uvira basi nurukuta afari de sinapede byagize urukuta sibyo ko twarabonye keshi ko bashaka kugira nti kuza Uvira igiwe nta muntu numwe adukurikirana ngaha atabizi mugariro bakoze urukuta nta menwa ruri ngaha Baraka na Fizi ahanya kugenda Baraka na Fizi ni nko kwiyahura abantu badukuye twarababwiye nti icatumye twigwaneho na M23 ryari barasana burya naha muri Fizi M23 batatu twagenda muri Fizi turabonera reka turungikeyo ubwoko wajya murenge ko si dusanzwe tutabakunda baca barungika urugwarwa rwatwigwaneho babwira atoya ntibikunda namwe ni mujeyo amasoro aba aratanguye barurambikanye rero ngaha anya muri Bijojo style ni ya indigene system ni ya indigene cisikidera amaze gukimura ni drone sachikate naza makamikazi na madrone atene ubwoba ubwoko bwo madrone buguma buza urumva lezibu ngaha anya bari ku kazi abanya ni force spéciale yo muri Kongo bavuze lezibu ni serukaro kambye urumva lezibu ntibavuga mu itsinda usanga bambaye ibyatsi usanga bambaye ibintu biteye n'ubwoba rero ngaha anya Tshisekedi amaze gukomeza bakubwira nti Tshisekedi ari tayari yo gukora investissement yose ishoboye mu gisirikare kugira ngo ubusugire bw'igihugu ubusugire bwa Kongo bopfe tubagire ico bita bagwanye ico bita agression y'u Rwanda agression rwandaise kandi konyene urumva bariko bakora ibishoboka byose kugira bagwanye agression rwandaise urumva niyo mpamvu Tshisekedi ari karageza ku investisa ibishoboka byose neza cyane aha ndakubwire ko n'uyu unya hari urundi mucanco yitwa Eric Prince yahawe inshingano zo gukubura Eric Prince twaramukoze kibiganiro kenshi yego Eric Prince arinda za muri Kongo yarumwiswe na Trump Donald Trump ni wa yagize yamurungitse kubera ko umukuru uyu muntu akora mu biro bya president bya White House kwa Trump yari umva uyu n'umuhegwe n'umugwiza tunga n'umuntu yakoreye agafaranga n'umuntu yagwanye intambara nyinshi cyane Eric Prince umucancuro rero we wafise ishingana ati kizeyemo ati kora ibishoboka byose ukubure sibyo ukubure hama amahoro aboneke muri Kongo sibyo rero kuvuga iki M23 kirakubitwa kigwa ubure bashizemo na Red Tabara live ncyangaruka kujya mu Tito rutaremara yarayavuze avuga ko abanyamurenge bohaguruka bakagenda bariko baribuka abanyamurenge baratwa lokenzi bane wabibuka ko bogenda kugwanya leta yako ngo bagafata inkoho yongeye kubahamagara kwishiramo kuri songoye kugira bahone bariciwe mu gatumba bishwe n'aba bagabo nyene ubu nabo babwiye ati ni muturi nkoho mugende mongere babaheze babamare drone amadrone abici abanyamurenge muca kenge ni muca kenge bram nuko rero iyinya muri Bijojo habere imigwano babasubije inyuma bariruka baje mu misozi bagira urumva chatujya no mu bundi buciwe kubera mu imigwano tutarahaja aho wo hariho abantu benshi bazi ko FNL ari yagwaza mbega bari kwasayoba ari kumwe na Red Tabara oya FNL se yagwasa kwe FNL niyo mugabo twanza bampima Nzabampema yaraje azanana na gwasa
aca arigumura ngo bamuhaye ipete rya majoro wo kumuha rya generali Abo. aca asubira mu ishamba Yeah. Yeah. abantu bafise umwira w'ivyisi Reka dukubitire rero tuje muri Karehe. Muri Karehe. Ya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi bakoze umuti kabisa. Kuko umu-M23 ebana. Arahumye. Wemwe warabangamiwe waje tuvuga amakuru yizewe kugira ngo abantu mumenye ko Asha. je naravuze ati Yahuye n'urujya gusenya. haheze umwaka yaratsinzwe abantu baranteye amabuye. Yego. Ariko jewe ndi kuri diplomasi kuri front line ndahari ibi byose ndagerageza je ndabizane ndabereka igituma M23 bamaze gutsinda sivyo M23 iyaba iriko irafata yafata mukavunago mwabo ya propaganda zahabaye Baskovya niyo ba siyo ba Skovya nagende Karehe rero turaba Nicoko Skovya nagende ngaha iremera turaba Skovya nagende Baraka turaba ibintu n'amapreva bereka ko byose byamaze kurangira bamaze gukubitwa bamaze kurangira rero uno munsi rero muri Karehe naho yariko abari imigwano ikomeye cyane kubera ko ubunye bakubwira ati nta saganirizo no gukubita impande zose zine zigize atakubabarira urumva no gukubita impande zine zigize Kongo aha Karehe rero hariko habera imigwano mu buce bushika bune aha muri Katare Tushunguti Nyamugari hamwe na Kivoka aha niho hariko habera imigwano sivyo bakubise intuzenya imwe muri Karehe barakubita abandi bace bagenda muri Minembwe urumva FARDC muri Minembwe yacigenda iki kubigaba ibitero kuri Rede Tabara barabakubita babakura muri village yitwa Nyaruringa hamwe no muri Mukoko umva kari impande zose ubuce butatu aha muri Bijojo muri Karehe ubuce bwose bugize Karehe babwatase uko ari bune baca baja kuri axe ya Minembwe naho bagaba bitero babakura mu tuvillage barimwo binyegeje umva nukuvuga iki umwe bene data sukubesha arageramiwe sukubesha arageramiwe umwe amaze gutsindwa nukuri kw'Imana uko nukuri tubabwira M23 nta hantu ahuye n'urujya gusenya kabisa izi drone Tshisekedi nimba yazikuye he nimba zikuye muri Israel nimba zikuye mu Burusiya nimba zikuye he ziriko zirakora amabara ngaha muri Kongo n'ucitse kwicuma nakubwira ati jewe ujya migwano nuko turahura ari no muri Rede Tabara narakutse no migwano canke bafasha we n'uri Burundi urasaba audience ugende gusa bujya muri Rede Tabara afungiwe hariya mu mpimba bamuguhe muganire bumwe akubwitse ukuri ababwira ati twebwe hariya nibibazo kubera ko Kagame nta mafaranga agifise yo gushira muri ibi bintu kubera ko afise n'ibibazo byinshi mu gihugu ciye Joseph Kabila amabanki yose barayugaye M23 iri yafatiwe ibihano none wumva gute boss wawe yarafatiwe ibihano amera yose ari ku makonti yarabrotswe ibibazo biri mu Rwanda barabibona none gashaho wewe wogenda ibibazo byawe byakunaniye mu gihugu ukaza ko investment ibibazo byo munyeshamba urumva bariko bakora ico bita marobing ni kwa kundi nyene umva baguma bazunguruka mu misozi ya Kongo kuko barafise nta hantu namwe bari buje M23 baguma bazunguruka bakata umva no gucengana mu mashamba gusa urumva bo bakuye ngaha muri Karehe babajana ngaha muri Kiboka bakava muri Kiboka bakagenda handi muri Bijojo urumva ko guma umva buce umva Kongo nininya baguma bazunguruka niyo ntambara ko barakora urumva M23 amaze kurangira bene data je ndabibabwiza ukuri M23 amaze kurangira byamaze guhera ubu unye ikintu bari ko baragerageza gushaka nuko boje mu biganiro bagasubizwa mu gisirikare bamwe urumva mugabo je navyo ntibikunda navyo ntibikunda ko Kongo yoba yisubiye ko kwishira ko umve tukwikwegera agakara mu mpu neza cyane ibibazo Kongo yahuye navyo mu myaka yahera ya kabira barazi ibibazo bahuye nabyo so nuko bimeze M23 jewe yo bari karanda mwishikane mureke gupfira mu ntambara atari zanyu mwishikana zidorone zirabamara
zirabamara zirabamara kabisa zirabamara hamwe muvuga ati twebwe ibi nibiki hamwe atanumwe wo gutanga inkura zosigara nje nabivuze kubera ko mwamaze guhemukirwa nimumanika amaboko mwamaze guhemukirwa u Rwanda ruri mu bibazo byago Kabira ari mu bibazo vyiwe bamakenga nuko urumva nuko reka ndagushimira cyane Jemabo ndashimira abantu bazakurikirana udusesanguriye neza kandi ikiganiro kiraryoshye cyane antuka utubwiye ibintu by'inkoramutima kandi twari twiteze cyane rwose ibyo twaguma twishuzwa antuka turabitanze ibyo twiyemeje thank you so much